Umuntu TV tubitayeho. Amahoro abane namwe mwese bakunzi bacu mudukurikirana muri hirya no hino. Ni umunezero ntangere kongera guhura namwe mu kiganiro nk'iki. Ni mu kiganiro Nyigisha gusenga, tugiye kurabira hamwe kandi mbega umusaraba ukoreshwa n'abandi. Umusaraba uboneka hehe? Nyandwi Bosco niwe agiye kudufasha kwishura kuri ivyo bibazo. Ndamuhaye ikaze mu kiganiro. Umusaraba nawo bashira ku rusengero, hariho inzu bubaka bubakiye hejuru. Iyo nzu nayo nyinshi zikunda kuba zubatswe mu burebure no mu buryo bw'ubwaguke bidashobora kuba bingana. No kuvuga largeur na longueur usanga bitangana. Rero baca bubaka baduga. None ni kubera iki bubaka? No kuvuga bubakira hejuru, bubaka baduga hejuru kugira ngo bace basakara bagaca batobora n'amadirisha kugira ngo ayo madirisha ashobore gufacilita penetration y'umuyaga. Noneho uwo muyaga aba ari ushobora kuzotuma bataba asphyxie mu gihe bazoba bakoraniye muri urwo rusengero. Muri make uwo muyaga niwo ushobora kuba permeta kugira ngo bashobore gusohora gaze carbonique bariko barahemera muri iyo nyubakwa yubatswe ija hejuru. Noneho ya madirisha agaca yinjiza ibishobora gutuma baronka ico bita oxygene. Noneho ubuzima umubiri wabo ukabandanya ukora neza, ufonksiona neza. Aho ndavuga nko mu bice byo mu buhumekero. Ego rero uwo musaraba igituma baca bawushirako niki? No kuvuga iyo nzu nayo yubakiwe hejuru iba ari ni akaburi kubakiwe canke irimbi canke imva yubakiwe abantu bashoboye kuba ijuru ribaharura ko bapfuye kubera ko bagiye kwihamba mu mva, kandi iyo mva badashobora kuyigiramwo ibizima kuko batiga ibizima kubera ko bari considere nk'abapfuye mugabo bagifise amazuru ashobora gusohokamwo impwemu. Rero impamvu badashobora kuba mu kaburi kugaye hose nuko bagifise ico bita respiration. Iyo respiration rero nababwiye ko ariyo ituma bashobora gushira amadirisha kw'iyo nzu yubatse. Igice kiza kumenyesha rero ko arakaburi kubakiwe hejuru canke imva, kandi iyo mva irimwo abantu bagihumeka mugabo ijuru canke ijambo ry'umuremyi ribabona ko bapfuye ariko bakiriko bahema. Abo bantu rero ngo nibo iyo babwirijwe ubutumwa ijuru ribita nk'abazutse bavuye mu mukungugu, bavuye mu ivu. Iyo bumvise ubutumwa ushobora kubabwira ati nyabuna hunga musohoke muri izo mva, zuguruke muzisohokemwo. No kuvuga abo bantu baba bazutse mu bapfuye. Reka ndabahe amasomo. Isomo rimwe rishobora kwerekana ko aba bantu baba bari barapfuye mugabo ijambo ry'umuremyi ribageze ko bakitwa abazutse mu bapfuye kandi bavuye mu ivu. Tugiye gusoma rero igitabo c'imigani 21. Igitabo c'imigani 21 umurongo wa 16 haranditswe ngo umuntu ahusha inzira y'ubwenge. Umuntu ahushije inzira y'ubwenge itahiriro ryiwe ni mwikoraniro ry'abapfuye. Aba bantu bavuzwe ngaha si bamwe bapfuye ngo bavemwe umwuka hama bubakigwe inzu canke bimbigwe imva iji kuzimu hama ngo bafurire n'iki n'ivu bashigwe ko umusaraba. Aba nabapfuye bakiri bazima, kuko murumva yuko bavuga ngo ni abantu baba barahushije inzira y'ubwenge
iyo nzira y'ubwenge bamaze kuyihusha, noneho ngo bagaca baruhukira mu ikoraniro ry'abantu bapfuye. Oroke murazi neza yuko iyo abantu bapfuye nyagupfa bijya byo kuvamwo umwuka canke impwemu, ntibigera bakorana, buri muntu ahambwa mu kaburi kiwe canke mu mva yiwe canke mu nzu yiwe personnel, n'ahaba umugore n'umugabo babahamba mu mva zitandukanye, uretse baravyisabiye bagihema canke babisabiwe n'umuryango. Noneho uyu nawe avuze ngo uwuhushije inzira y'ubwenge itahiriro ryiwe ni mu ikoraniro ry'abapfuye. Vyumvikana hasanzwe hariho abantu bapfuye mugabo bakigenda bahagaze. Abo bantu rero bamaze guhwera bapfuye kubera bahushije inzira y'ubwenge, noneho baca bakora n'ikoraniro. Ubwo abo bantu birashika bagahura bakagira aho bahuriye bagakorana. Murumva ko atari ugupfa co kimwe na kwa gupfa kwa mbere navuze. Abo bantu rero baba bapfuye bahagaze, bapfuye bagenda, mugabo mu bantu baba bagiharugwa nk'abakomeye, ariko ijuru naryo ryabaharuye nk'iryapfuye, nk'abapfuye plito. Reka no ngaha ndahashire isomo rimwe nimba ushobora kuribona, ni igitabo c'ivyahishuriwe Yohana igice ni ca 3 umurongo wa mbere. Handitswe ngo, kandi wandikire umumarayika w'ishengero ry'Isarudi utufise impwemu ndwi z'Imana n'inyenyeri ndwi, aravuga ibi ngo, ndazi ibikorwa vyawe, kuvugwa kuri muzima ari kuri wapfuye. Aba bantu nabari bakihari, aba bantu bandikiwe ni ishengero ry'abantu bari bakihari bahumeka, mugabo ijuru ryo rivuga ngo, ndazi ko wewe wapfuye. Bari abantu bamaze guharugwa ko bapfuye mugabo bakirimwo umwuka wo guhumeka. Aba bantu rero nibo baca biyubakira kaburi ko hejuru canke imva yo hejuru ishobora kubemerera ko bashobora guhumeka. Noneho kugira ngo berekane neza ko bapfuye, bagaca bashira ko ikimenyetso kiranga bahwereye nyene ari wo musaraba. Reka rero tubandanye tubereke kandi irindi somo rimwe rishobora kwerekana aba bantu ko baba barapfuye mugabo bakiriko baragendagenda, ari nayo mpamvu bironderera ivyangombwa vyose vy'ibimenyetso biranga bapfuye bakabigereka ku nzu baba bakoraniyemo. Isomo tugiye kurangiriza ko ni isomo riri mu gitabo ca Ezekiel, ni igice ca 37 uhereye ku murongo wa 12 ukageza ku murongo wa 14. Handitswe ngo, none vuga ubabarire, utuku ni k'umwami uhoraho agize, atehe nzorangaza imva zanyu, mbaduze muve mu mva zanyu mw'abantu banje, kandi nzobashikana mu gihugu c'Ibwisirayeli. 13. Nuko muzomenya yuko jewe nduhoraho, igihe nzoba ndangaje imva zanyu nkabaduza mukava muri zo mw'abantu banje. 14. Kandi nzobashiramwo mpwemu wanje, mube bazima, mbashire mu gihugu canyu bwite, maze muzomenya ko ari jewe uhoraho nabivuze, kandi ndabishikije ni kuhoraho agize. Aha, kumbe hariho abantu basanzwe bari mu mva. Abo bantu rero bari mu mva, izo mva barimwo uhoraho azozugurura, no kuvuga ni ya miryango muziri ku nsengero.
hanyuma abasokora bakureyo, ababwira ati eka aha muri izi mva ni muzuke muveyo, kubera ko imva itegerezwa kubamwo uwapfuye. Rero bantu banje ni muveyo. Abashimye kubandanya kuba barapfuye nibo bategerezwa kuguma mu mva. Arigo rusengero, hamugo rusengero nago nkuko nabibabwiye ikimenyetso kiruranga yuko ari imva isanzwe ibitse abapfuye, ariko bapfuye bagihagaze, kuko Yohana ivyahishuriwe Yohana 3:1 hatubwiye ko bazwi ko bapfuye mugabo bobo bizi ko bakiri bazima. Niko isomo ryavuze. No kuvuga rero izo mva, uwo musaraba wumva no kuvuga nta handi hantu ushigwa, ni ku kaburi k'abapfuye bakiri bazima, canke ku kaburi k'abapfuye burundu basanzwe bari mu bubiko bwa bonyene, bari mu nzu ya bonyene. Nabo nyene abo bantu barafise uburenganzira bwo gushirirwa ko umusaraba. Uwundi afise uburenganzira bwo gushirirwa umusaraba kumva yiwe nuwo yapfuye agihagaze, noneho agaca ashima kwiyubakira akaburi canke imva ashobora guhuriramwo n'abandi bapfuye nka mugenzi we, noneho rigaca ribikoraniro nkuko mu Migani 21 ku murongo wa 22 ku murongo wa 16 nako habivuze. Ubwo rero ntashima kuba mu mva ari wenyene, kandi wumva bashobora kugira amakoraniro. Nuko rero aho niho ngeza gutahura umusaraba. Kubwanje uko ntahura umusaraba nuko muhezagirwa. Umuntu TV, urubuga rwawe. Kora subscribe ntucikwe, ibyiza biri imbere.